Radio PSFM y'Ugwaruka mwakoze mwese mwasure kwitaba isango ry'amakuru yo muri mwe kw'ikirundi amakuru mukurikira kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa gatanu amakuru mushobora kuyumva muceke wesatu akaburungu Radio PSFM akaburungu.com mukayumva kandi kibiraha amasaha 28 kuri 28 turi ku munsi wa kabiri w'igenekezo rya 23 ukwezi no kwa kane umwaka wa 2024 ngizingingo nkuru z'amakuru twabateguriye uyu munsi. General Prime Niyongabo yarayongewe amabanga n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito nyuma y'imyaka myinshi aramuswa ibiro bikuru bya gisirikare twabateguriye mu runani rw'abanyamategeko haja Burundi barakebura leta y'u Burundi ko boreka ingeso yo gutoteza abarundi ibi abivuze inyuma y'ifungwa rya Moza Sandra umumenyesha makuru aheruka gutabwa mu mvuto abantu 77 bamaze guhitanwa n'ingwara y'agasama mu Burundi abanyagihugu bahagaritse umutima uhagaze navyo twabateguriye aya makuru mukaba mugira mu yashikirizwa na Jewe Geoffrey Berkarangwa ndiko ndafashwa na Eve irakoze mu buhinga bw'icyuma kaze mwese mwidonido. Radio PSFM yewe ipromusanze ari ndi tanke yasinze amatora yatsinzwe mu matora gacuzo kagira kumbure bibi bisumbirije ivyo iprona yaho rigira nije novuga ko ari bibi bisumbirije mugabo Frode yatwaye amezi 3 nonga gatoye yatwaye amezi 3 ubutegetsi bwa gisirikare burayitembagaza ndafise itangazo ry'amezi nari ndavuga ati kuvubu zambo ntari guciriye warumba rero bivuga nakure turahaza ubonte kajenga heza nakwitonde warumba rero ngo mvuge basi banda ahubwo ntiwosanga kabivuga sinarinda guhaye ijambo sije ndanaritanga Reka makuru tuyahere kuri inkuru iciye ku masonga aho mu gisagara ca Bujumbura hari amakuru avugwa ya Renovasi Ndayihebura yahoze arongoye komine mukaza mu gisagara ca Bujumbura afungiwe mu gasho kigendereza kuva mu gitondo cyo kuri wa mbere hari ku munsi w'ejo yagirizwa kugurisha ku banyagihugu amatongo yarasanzwe afise banyeneyo nkuko amakuru ava mu begereye iyo dossier abivuga gusa ibi ntibihurizwa ko na bamwe hari abandi bavuga ko yoba ari ibihuha abandi bakabifata nk'inkuru y'ukuri. Muri komine Rugombo umugabo w'imyaka 60 yarishwe ikiziga ca Bernard Harushimana w'imyaka ishika 60 caratowe ku mpera z'inyuma y'umutaga hari ku munsi wa gatatu ku mutumba wa Rukana ya kabiri muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke uburyo yishwemwo n'icatumye yicwa nikiramenyekana gushika ubu abantu bane bikekwa barahagaritswe ku bw'amatohoza ariko arakogwa ico kiziga catowe ku gacimbiri imbanza miduha ku bw'ababyiboneye ikiziga kiriko amaraso cari gifise ibikomere mu mutwe icemeza ko yagandaguwe nkuko vyongerwa ko n'ababibonye ku munsi wa gatanu uheze mwijoro Bernard Harushimana yari yateramanye n'abagenzi biwe basangira urukanywa ku kirabo kiri hafi yaho ikiziga ciwe catowe ntwara muri komine iremeza ayo makuru igatomora ko ikipolisi kiriko kirakora amatohoza gushika ubu ngo hamenyekane uburyo imvo hanamenyekane abishe uwo mutama abantu bane bikekwa baramaze gutagwa mu mvuto yishwe yarafise abana 9 ikiziga ciwe cahambwe uwo munsi nyene kigitogwa imbere y'umuryango wiwe ababanyi n'abajejwe intwaro ku mutumba baravyemeza kuva muri nzero w'umwaka wa 2024 ibiziga bishika 30 biramaze gutogwa mu ntara ya Cibitoke. Bijanye n'amagara y'abantu kuva mu mwaka utanguye abantu 77 baramaze guhitanwa n'agasama ku bantu amajana 741 bamaze gufatwa n'ikiza c'agasama catewe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2022 abagera kuri 77 baramaze kwitaba Imana bahitanywe n'ico kiza kuva mu kwezi kwa nzero gushika ku igenekezo rya 19 ntwarante uyu mwaka turimo
byashikirijwe mu nama shikiranganji yo kuri wa 17 ndamukiza mwaka wa 2024 n'umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida umufasoni Ridwine Baradahana. Urwandiko gwerekana uko ikiza c'agasama cifashe ruvuga ko ico kiza kuva gitera hatunganijwe incanco ariko kitatorewe umuti nyawo kugira ngo rero ico gikorwa cyo gucandaga kigire akamaro kanini ngo nuko ari ugucandaga mu gihugu cose abana bafise kuva ku mezi 6 gushika ku mezi 59 nabo bakaba barenga miliyoni 2,143 n'abana 165 n'amashikiranganje yarashimye ico gikorwa icesaba kandi ko cobandanya uburyo bukenewe nabwo bukaronderwa. Mu by'agateka kazina muntu naho urunani rw'abanyamategeko b'abarundi haja Burundi barakebura leta ko bohindura inyifato. Irishira hamwe rihurikiyemwo abanyamategeko bakaba babishikirije nyuma y'agatotezo kariko karakorerwa mu menyesha makuru Sandra Muhoza kurikira Christian Nakarutimana yari kuri micro ya Viateur Torre aragira mungu. Murundi ntukimenya uwajejwe kundajejwe ki bose bigira abantu. Ibyo rero imvo ya byose nuko hari abantu bamwe bigira ati twebwe igihugu ni cacu abandi nabo koreka tubatera ubwoba reka bereke abantu bo mu uyu n'uyu ko ataco bamaze ataco bari bobo uryogore bagukoze ico bashaka bakwice baguturubike twagomba tukebure abayobozi b'Uburundi bamenye yuko aho bari hari abandi n'ababigize uko imbere yabo ari ababikora byamye bikorwa turabizi mugabo byo kuvuga ngo n'abandi barabikoze nkuko muri Eglise Katolika baryisemerera ntibaza yuko atazo kuvuga ngo kwama bavuga ngo anakabara ikoze kanaka tubikore ibiki ubutungane ni bukore aho gaturubiko aho gatotezo kwereka abantu ngo kwatacho bakimaze abantu bo mu bwoko bunye kwatacho bakimaze abantu mu mugango bunye kwatacho bari abantu ivyo bintu umwe wese abikora amenye neza yuko inyuma y'inyunga kanyari bamenye yuko aho bari hari abandi ego hama bijanye n'amategeko twebwe tuvuga tuti amategeko dufatiye ukuntu yafashwe umuhoza Sandra we nta muntu n'umwe atabona neza yuko atafashwe n'ubutungane iconye turazimiza turavuga neza yuko atafashwe n'ubutungane yaranyurujwe ubutungane buzobone neza ko Sandra Muhoza yari yanyurujwe atari yafashwe n'ubutungane conye sentare yo gikorera ko abacamanza bo gikorerako. Christian Nakarutimana akabona ko Sandra ariko azira ubusa ahubwo ko kugira afungwe hari ibintu bitatu byategerezwa kwisungwa n'ubunyene tumutegabiri. Hari ibintu bitatu twagomba dushikirize abarundi babimenye n'abacamanza naho kenshi na kenshi kubikorera ko bibagora kubera abari gitsure hejuru mugabo hejuru ico gitsure abakoze bose kugira Sandra Muhoza ntiyicwe bokumva akakamu twogatera abantu bakoze bose kugira Sandra Muhoza ntiyicwe twogatera bereka ibyo bokorera ko bereka yuko atacaha kirimo kugira cyitwa icyaha hari ibintu bitatu biba birimo aricyo bita relema materiel bavuga ati icyaha cyakozwe icyo cyaha rero nta cyaha cyakozwe Sandra Muhoza ari muri groupe WhatsApp atera inkuru n'abandi atera inkuru kuri WhatsApp nibaza yuko Sandra Muhoza atacaha yakoze gisumba abirigo baracanishamwe abarundi kumugaragara izuba riva aho twogoma tutanga uburorero naho twebwe muri yaja Burundi turadoma urutoke ku bintu ku muntu nibaza yuko Sandra Muhoza ata bintu yavuze biteye ubwoba gushika birengeje nk'ivyo Pasteur Habimana avuga nibaza yuko naho twogenda ku majambo y'umukuru w'igihugu ari umukuru w'igihugu tukaja ku majambo
ya Gerard Ndabirabe umukuru w'inamashinga amateka rimwe na rimwe ashikiriza nabo yatohoza ko bakayaraba. Sandra Muhoza nta cyaha yakoze yari karatera inkuru kuri groupe WhatsApp nk'abandi bose, naho mugomba karaba kuri uwo groupe WhatsApp bakaraba umwe byashikirije ibyiyumviro byose, nibaza ko Sandra Muhoza atari we yofatwa wenyine. Ego kuri icyo rero twagomba tushikize tumenyesha abarundi yuko ari agatotezo gusa. Hari icyo kindi gitegezo kubamwo kugira avuge ko ari icyaha, icyo bita l'élément légal. Groupe WhatsApp ni ihuriro ry'abantu baganira. Sandra Muhoza ntiyagiye mu isoko ngo abwira abarundi ati ibintu bimeze uku n'uku. Oya, yavugiye muri groupe WhatsApp nk'uko yavugira mu muryango nk'abandi bose. Amategeko rero agenga groupe WhatsApp naza ko mu Burundi batoyerekana kandi atayarenze ko yari kaganira n'abandi basangiye urubuga. Iki kigira gatatu rero kindi twoshimangira ko mu rurimi rw'abanyamategeko hari icyo bita l'élément intentionnel, l'élément moral, l'intention de nuire, icyo bita kugomba kugira nabi. Mu gusozera Ntakirutimana arakebura abacamanza b'abarundi n'abakorera iperereza ko boreka gukorana akazi kabo inzigo n'ubunyene tumwumvirize. Hama ikindi naco mu mategeko aravuga yuko hari ico bavuga bita la mauvaise foi se prouve et la bonne foi se présume. No kuvuga iki ngahanye nta muntu n'umwe yoza yerekana ko Sandra yarafise umutima mubi wo kugirira nabi umuntu n'umwe, ahubwo umucamanza yobona neza yuko Sandra Muhoza atamvo n'imwe yarafise yari de bonne foi, nta ntumbero n'imwe yarafise yo kugirira nabi umuntu kwari kuganira nk'abandi barundi bose. Muri make rero muri raja Burundi twagomba dukebure abacamanza ico kimwe n'abakorera mu iperereza. Iyo perereza ry'Uburundi rimwe abantu bakoreshwa n'inzigo, bakoreshwa n'amacakubiri ay bwoko ay imigambwe, babireke kubera Burundi burakeneye abantu batunganiriza abarundi bose. Nukuri muri raja Burundi tuvuga tuti hakora ubutungane, hakore agukora ingimba hakora ingingo. Muri make rero tuvuga tuti Sandra Muhoza ariko ahogwa iterabwoba, bareke kurya umutima abantu, hanyuma akagomba dutere akama abarundi nk'uko bahagurutse bakanka ko Sandra Muhoza yicwa, bagasemerera bakava hasi. Uburundi ntibwigeze bukizwa n'abantu bahora imbere y'ibyaha, imbere y'akarengane, imbere y'agacinyizo. Ubundi bwamye bukizwa n'abantu bahaguruka bakavuga bati turavyanse. Nukuri turakeje umuntu wese yagize uruhara kugira Sandra Muhoza ntiyicwe, naho tutaragira batoza neza twicura yuko yaragiriwe nabi, mugabo kuba atakarijwe ubuzima turabishima. Hanyuma wari wese abacamanza bikebuke babone ibintu biko biraba yuko wari wese umucamanza azobikurikiza akabigenderako, ejo ubutungane buzomugarukirako, ejo ni ubutungane bwaboneka. Uwo akaba yari Christian Ntakirutimana arongoye Rassemblement des juristes en action Burundi Raja Burundi. Kuva mu kwezi kw'icenda umwaka uheze gushika muri uku kwa ndamukiza umwaka, abantu barenga 200,000 baramaze gukorwa ko nibiza by'inyuzurira n'isidagurika ry'imisozi. Ivyo biri mu itangazo leta ifatikanije n'ishirahamwe ONI baheruka gusohora, isaba abayifasha gukura amaboko mu mpuzu ngo bayifashe guhangana n'ivyo biza. Inkuru iramvuye na Albert Maheke. Kuri uyu wa kabiri igenekezo rya 16 ndamukiza umwaka wa 2024, ibicishije ku mushikiranganje wayo Maritino Niteretse mu vyajejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere ry'amakomine n'umutekano, leta y'u Burundi ifatikanije n'ishirahamwe mpuzamakungu ONI yarasohoye itangazo ku vyerekeye ibiza vy'umwuzure n'isidagurika ry'imisozi vyabaye ndase
nk'uko biri muri iryo tangazo Uburundi buriko bushikirwa n'ibiza bitandukanye bifatiye ihindagurika ry'ibihe aho ingaruka mbi ari nyinshi. Imvura y'isegenya ifatiye ku kiza El Nino ituma amazi ya Tanganyika aduga ku rugero runini n'imisozi igasenyagurika, aho rivuga ko ingaruka mbi zatanguye kuba nyinshi cyane. Hari abahasize ubuzima, abataye izabo, imirima yononekaye n'inyubakwa rusangi zabomaguritse. Muri iryo tangazo ryiwe Martinotse amenyesha ko kuva mu kwezi kwa Nyakanga umwaka wa 2023 gushika muri uku kwandamukiza 2024 abantu barenga ibihumbi 200 bakozwe ko n'ivyo biza, harimwo hafi ibihumbi 200 bataye izabo n'amahegitari 40,000 y'imirima yononekaye. Menyesha ko mu ntumbero yo guhangana n'ingaruka mbi z'ivyo biza, leta ifatekanije n'abayifasha ibandanya kugarukira ku miryango yahuye n'ivyo vyago. Iyo tangazo ngo rigamije kandi gutera akamo abafasha Uburundi ngo bakura amaboko mu mpuzu mu gufasha leta bimwe biboneka. Twamenyesha ko iyo myuzure buraha ikiyaga ca Tanganyika caduze kigashwara imihana y'abantu, haba mu gisagara ca Bujumbura, mu ntara ya Rumonge, mu Gatumba muri komine ya Mutimbuzi, eka mbere no kwibarabara ry'igihugu nimero 7 rya Bujumbura Jenda, aho imisozi iguma yururukira mu mabarabara bigatuma uruja n'uruza bihagarara. Albert Maheke ndagukengurukire. Uburundi ngo buri mu bihugu 200 kw'isi bibangamiwe n'ihindagurika ry'ibihe. Ivyo biva ku mvura y'isegenya ifatiye ku kiza El Nino ituma amazi y'ikiyaga Tanganyika aduga ku rugero runini. Inyubakwa zihegereye zigategwa n'amazi nk'inzu z'abanyagihugu, inyubako rusangi zikorerwamwo imirimo itandukanye ya leta canke yabikorera. Ivyo eka mbere n'ahari ibibanza byo kwinezereramwo bikaba byarahuye n'ibibazo. Ivyo bigatuma byinshi bihononekarira, imirimo iganahagarara, abanyagihugu bakabura iyo bahungira, bamwe mbere bakanahasiga ubuzima. Abafasha Uburundi mu iterambere barategwa akamo ko gushikiriza bimwe biboneka leta y'u Burundi mu guhangana n'ivyo biza uburyo bwo bikora. Leta yemeza ko kuva mu kwezi kw'icenda umwaka wa 2023 gushika ku igenekezo rya ndwi uku kwezi uyu mwaka abantu barenga ibihumbi 200 bakozwe ko n'ibiza biturutse kwihindagurika ry'ibihe. Abashika ibihumbi 200 bakaba barataye izabo, imirima yarononekaye nayo ikaba igera ku mahegitari ibihumbi 40. Tubuse kandi ko nubwo biruko ubu ikigo kijejwe ivy'ikirere Ijebu catangaje ko imvura nyinshi izobandanya kugwa mu kwezi kwa gatanu kubandanya. General Prime Niyongabo arabandanya guhabwa amabanga akomakomeye mu Burundi nyuma yo kuba amazi imyaka itari mike arongoye ibiro bikuru vya gisirikare. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaraye asinye ku itegeko rimugena mu mabanga yo kuramutswa urwego rukuru rujejwe imidari yishimwe. Inkuru dushikirizwa na Audace Kabura. General Prime Niyongabo yagenywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ryo kuri uyu wa 18 ndamukiza umwaka wa 2024 rimugena mu mabanga yo kurongora urwego rw'igihugu rushinzwe gutegura no kugena abahabwa imidari y'iteka bizwi ku izina rya Chancelier des Ordres Nationaux mu rurimi rw'igifaransa. General Prime Niyongabo akaba asubiriye Lieutenant General Godefroid Bizimana aheruka gushengera yari muri ayo mabanga ayamatsemo hafi umwaka. Ni mu gihe nawe yasubiriye Gabriel Nizigama we yarongoye uwo mugwi mu kiringo c'imyaka yababa 4 cyo kibe n'uwamubanjirije Are Guillaume Bunyoni waboneye izuba mu kuramutswa uwo mugwi witeka ariwe Augustin Sanze atarengeje imyaka 2 gusa. Uhawe kurongora uwo mugwi afatwa nk'umushikiranganje kuko n'uturusho tugenewe umushikiranganje nawe aduhabwa ukuri kwamye n'umugwi udasanzwe mu gihugu kuko yaba uwurongoye nabo arongoye
bagize inama yawo ivyo bita Conseil des ordres nationaux nta wundi ari hejuru yabo atari umukuru w'igihugu gusa bo bita Grand Chancelier des ordres nationaux. Batari bake bakibaza igituma Prime Niyongabo abandanya kuzezwa amabanga ahambaye mu gihugu, ibituma aharugwa mu bafise amafaranga menshi mu Burundi ba mbere, ndetse bamwe mu basirikare bamwidongera ko mu myaka 12 amaze ku ntebe yo kurongora ibiro bikuru vya gisirikare byo bita Etat Major mu rurimi rw'igifaransa atagishasha abamariye atari kubapfukama mu nda mu kubakata agashahara kabo, cane cane ku basirikare baba bagiye kugarukana umutekano mu bindi bihugu. Ico gikorwa cyo kuja gufasha ibindi bihugu biba vyabuze umutekano kirangwamwo igiturire cinshi, akamwana wa mama no guhabwa intica ntikize y'agashahara nako nyene kaza gacerewe cyane. Si ibyo gusa abasirikare bidogera uwo abajejwe bavuga ko n'utundi turusho bari bagenewe bataduhabwa uko bikwiye nk'uko bitegekanijwe n'amategeko abagenga. Ibyo byose bikaba General Prime Niyongabo arebera, ari naco gituma abo ajejwe bamwidogera bakamutunga gatoki ko inzara yabo ari bwo bukire bwiwe, ubu asigaye ari umudandaza mukuru mu vy'inzoga bita Skol irangurirwa hanze y'imbibe z'u Burundi hamwe n'amafarumasi y'imiti yitirirwa gufasha abasirikare, ko byose ari ubudandaji bw'uwo arongoye Etat Major mu Burundi. Hari nabiha inyishu ko kubona umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yirengagiza amarira y'ingabo abereye kizigenza, ahubwo akarushaho guha amabanga adasanzwe General Prime Niyongabo agiye kurangura afatanije no kubandanya arongoye ibiro bikuru bya gisirikare, ko koba ari ukumwiyegereza kuruta uko vyari bisanzwe mu ntumbero yo kumufasha kwigizayo buhoro buhoro. Reveriyano Ndikuriyo aramutswa umugambwe CNDD FDD basa n'abatarabana ryiza n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, narirya ariwe aramukiwe kuzoramutswa Burundi mu myaka iri imbere igihe Evariste Ndayishimiye azoba atwaruye. Ababirebera ahirengeye bakavuga ko General Prime Niyongabo ashobora kuba yipfuzwa na President Evariste Ndayishimiye ko igihe agategeko kuramutswa Burundi kazoba kagabanutse, iyo ntebe yipfuzwa na benshi yoshikirizwa General Prime Niyongabo mu ntumbero yo kumukengurukira ku ruhare yagize mu mwaka wa 2015 mu kugarukana ku butegetsi Petero Nkurunziza yarahejeje gutembagazwa n'umugwi w'abasirikare n'abapolisi bari barongowe na General Godefroid Niyombare. Ibivuga ko iryo tembagazwa ryapfubijwe na Prime Niyongabo abanje guhemukira abo bari basangiye uwo mugambi bivuye ku gukunda inyungu ziwe, ari nabyo bitumye arambira ku burongozi bwa Etat Major kurusha abandi bose bamubanjirije muri ayo mabanga. Udasi Kaburo ndagushimire. Nyuma y'imigambwe MSD na PPD Girijambo aherutse gushikiriza ko atamipanga yatanzwe mu mbonera kure mu gihugu cy'u Burundi, umugambwe PSD Imfura z'u Burundi umenyesha nyabuna ko abarundi boba magabo kuko ataciza cigeze kuva muri CNDD FDD umugambwe uri ku butegetsi ngo narijya hegereje amatora. Ibyo biri mu itangazo baheruka gushira ahabona. Ibindi muri iryo tangazo tubibwirwa na Albert Maek. Muri iryo tangazo umugambwe PSD Imfura z'u Burundi washize ahabona kuri uyu wa 18 ndamukiza umwaka w'2024 bavuga ko badashobora kwemeza canke guhakana inkuru zavuzwe ku mipanga yinjiye ikongera igatangwa n'umugambwe CNDD-FDD ku rwaruka rwawo rw'imbonerakure, ariko basaba abanyagihugu muri rusange ko baguma bagavye kuko ingendo y'imbonerakure ariyo kumara abanyagihugu bafatiye bene wabo b'intera hamwe zo mu Rwanda, aho bakoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu mwaka w'1994. Muri iryo tangazo bavuga ko n'ico gihe cyo mu gihugu kibanye cyo mu Rwanda hatanguye ikiringo cyo gutanga imipanga mu kinyegero ku ntera hamwe ariyo yahavuye ikoreshwa mu ihonyabwoko ry'abatutsi ryabaye muri ico gihugu. Uwo mugambwe w'abanyagihugu baharanira demokarasi uvuga ko atawo kwirengagiza ko mugambwe CNDD-FDD imisi yose iyo hegereje amatora wamutegura imbonerakure kugira zihangane n'uwo wese yifuza kuza ishaka ryawo ryo guhinyanyura no kwiba amatora maze bakerekana ko batsinze vyanka bikuru. Uwo mugambwe ubandanya usaba abarundi bose kuba magabo kuri iyo ntwaro ya Evariste Ndayishimiye yuzuyemwo abicanyi mu kwirarira gushika umunsi zotembagazwa
demokarasi igaheza igasubira kwiganza mu gihugu c'u Burundi aho kuva mu mwaka w'ibihumbi 2010 yanigiwe mu meshi n'umugambwe CNDD-FDD. Mu kurangiza iryo tangazo umugambwe PSD Imfura z'u Burundi wemeza ko ishaka ry'abanyagihugu rizoteba harishika bafatiye kuri kahise ka politike na kahise k'amareta aho umunyagihugu ateba kiganzura umwanya uwari wo wose vyofata. Twabibutsa ko umugambwe MSD wa Alexis Nduhije n'umugambwe PPD Girijambo wa Leonidas Atongimana yahoze avugira umuhisi Petero Nkurunziza nabo baherutse gusora itangazo ko atamipanga yatanzwe, aho bavuga ko bakoze amatohoza mu ntara ya Cibitoke, Bubanza na Muyinga, mu gihe iradiyo RPA ijwi ry'abanyagihugu yo yamenyesheje ko nayo yakoze amatohoza muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura, amakuru yatanzwe n'izo mbonerakure bene guhabwa imipanga nyene. Albert Maheke Kanongere ndagukengurukire nina ngare dusozera amakuru twari twabateguriye mwakoze mwese mwakurikiranye kuva mu ntango zayo. Shimira uruganda rwa Radio FM rwigwa rukagogwa amakwitanga rutiziganya kugira ngo amakuru atosoye mu yaronke kandi ku gihe. Ikashimire ivirakoze ari karamfasha mu buhinga bw'ivyuma nayo jewe cyo tude akarangwa nariko ndabashikiriza mu nkundire twa nisanzwe ku munsi w'ejo nagahwana.